Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye, ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tubibutse ko ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV yibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane cane gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'abariko barashaka guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi, kandi bakavuga ko icyo bashaka ari ukunaniza Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo yemere gukorana n'abansi b'igihugu kandi yemere gukorana n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Haramaze iminsi hagaragara ibitero ariko ntibisigurike neza abakoze ibyo bitero, ariko hari amakuru ahambaye kandi y'ibanga tumaze kuronka agaragaza ko abariko barakora ibyo bitero ari abari mu Burundi ariko bariko barakorana n'imirwi irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, bakashaka guhungabanya umutekano w'u Burundi kugira ngo nyine bananize Perezida Evariste Ndayishimiye. Nibamara kumunaniza abanyagihugu bazabone ko atacyo ashoboye kugira ngo bazabone uburyo ki bamutembagaza. Hari amakuru menshi atandukanye avuga nyine ko abari mu irage ry'umuhisi Petero Nkurunziza barongowe n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo bashaka kwikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko bagashaka kubikora mu ruyere rukomeye cyane, aho bashaka kumunaniza mu ngingo zitandukanye agenda afata mu gihugu. Bamara kumunaniza ku ngingo zitandukanye agenda afata mu gihugu, bakahungabanya n'umutekano kugira ngo abanyagihugu bazabone ko umutekano utifashe neza, amaze bamutembagaze ku butegetsi ku buryo bworoshe cyane, kuko ntago bashaka ko azabatwarana ikindi kiringo, kandi abo batabishaka barongowe n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo yavuze ko atashobora kumutwarana ikindi kiringo. Avuga ko kugira ngo bamutwarane ikindi kiringo azemera agapfa canke agapfungwa. Ni byinshi bitandukanye biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi cyane cyane ku bijanye n'umutekano, aho abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bari gukoresha ingufu zose bafite, bakanakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo bananize ubutegetsi bwiwe, amaze abanyagihugu batari bake babone ko Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe gutorera inyishu ibibazo bihanze igihugu c'u Burundi, hakiyongeraho n'ikibazo c'umutekano bizatuma boroherwa cyane mu kumutera kudeta, ku buryo abanyagihugu batazigera bavuga ko bahemutse, ahubwo bazajya mu mabarabara bakavuga ko rwose babakuyeho umuntu wari ubabangamiye ku rugero rwo hejuru. Ariko icyo batari kumenya ni uko abarundi batari bake bamaze gusobanukirwa imigambi ya Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi bagashaka ko agumya kuba ari we arongora igihugu c'u Burundi, kuko abanyagihugu bato bato barakunda Perezida Evariste Ndayishimiye ku buryo bukomeye cyane, kandi barabona ko ari we ashobora kurongora igihugu c'u Burundi kigatera imbere, mu gihe abagwizatunga n'abandi bajenerali bakomeye cyane bahoze batungiye mu butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza batari kubarerekwa imigambi ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ariyo mpamvu nyine bashaka kumutembagaza, ariko babinyujije mu kubanza guhungabanya umutekano w'u Burundi ndetse no kwica ubutunzi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abo rero bariko barakora ibyo bintu barafise umugambi uhambaye uko bagiye kubandanya bakora ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi, kugira ngo bereke abanyagihugu ko leta Evariste Ndayishimiye yananiwe gutorera inyishu ikibazo kijanye n'umutekano. Komine ya Mabayi yo mu ntara c'Ibitoki ivugwa nk'ikirindiro c'abagwanyi b'umuhari FDLR n'interahamwe zigwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu majambo arimwo agashavu kenshi, umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yavugiye muri komine Mabayi y'intara c'Ibitoki kuwa 22 ukwezi k'umunani umwaka wa 2023, yaragabishije abanyagihugu bo muri iyo komine ko bavanura n'ingendo mbi yo gukorana n'inkozi z'ikibi zishobora kubakwegera bakinjira mu bihe by'intambara nk'ibyo bahozemwo mu myaka iheze. Mu majambo ya Ndakugarika yarabwiye abanyamabaye ko leta ifise amakuru ko hariho abategetsi n'abanyagihugu bariko barakorana mw'ibanga n'abagwanyi b'uwo muhari w'interahamwe, bakabaha imfungurwa, bakabaha indaro n'ibindi byankenerwa. Abasaba ko iyo ngendo boyihagarika hatarafatwa ingingo zikomeye, harimwo no kubakura muri ico kibanza kugira basake abo bagwanyi. Ibyo umushikiranganji wa mbere yabivuze inyuma yaho izo nterahamwe zigabye igitero ku muhana
uwahora arongoye imbonerakure muri komine Mabayi zikamugandagura hari ku wa 9 ukwezi k'umunani 2023. Interahamwe zigwanya igihugu c'u Rwanda zihiga iki mu Burundi? Inyuma yaho umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi asohore itangazo ku munsi w'ejo akaboneka nk'uwufise amakuru mugabo adashobora gutanga ku byabaye muri komine Gihanga y'intara ya Bubanza, twahavuye twakura isoko ryacu mu biro bikuru bya gisirikare kugira aduhe umuco. Isoko ryacu ryatubwiye ko abo bagwanyi b'umuhari wa FDLR atari bwo bwa mbere babonetse mu Burundi, ngo abagwanyi b'uwo muhari batanguye kuza mu Burundi mu mpera za 2015 bivuye ku nteguro ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bwari bufise muri icyo gihe. FDLR wafashije guha inzahabu n'ubundi butare ukura muri gihugu ca Kongo ubutegetsi bwa Nkurunziza kuko bwaheruka gufatirwa ibihano n'amakungu bivuye ku kiringo ca gatatu, nawe Nkurunziza abemerera kubaha ibigwanisho azogura ku izina ry'u Burundi no kubaha inzahabu bazocamwo mu gutera igihugu c'u Rwanda no kubaha inzira bazacamwo mu gutera igihugu c'u Rwanda baciye mu ntara nyine ya Cibitoki cane Imabayi iri ku rubibi rw'u Rwanda. Ico gihe inzahabu z'u Burundi zarafatiwe ibihano ku isoko mpuzamakungu kuko zafashwe zivanzemwo izo muri Kongo. Biranamenyekana ko izo za Kongo nyine zitangwa na FDLR. Nubwo bitavugiwe hejuru, umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame na Petero Nkurunziza igihe bahuriye i Ngozi muri 2015 ntibavuganye iby'ikiringo ca gatatu gusa. Kagame yarasabye Nkurunziza ko uwo mugambi wo kwegereza FDLR ushobora gutosekaza umubano w'u Rwanda n'u Burundi. Ibyahavuye biba uko nyine mu minsi yakurikiyeho kuko umubano waratosekaye ku rugero rwo hejuru kugeza naho imipaka ifungwa, abarundi bakajya birirwa batuka perezida w'igihugu c'u Rwanda. Interahamwe zimaze kwinjizwa mu Burundi zashinze ikirindiro muri zone Ndora ya komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoki. Nkurunziza yaciye agena General Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika yari umushikiranganji w'umutekano ngo abe ari we akurikirana ubuzima bw'izo nterahamwe aho Indora, aca ashinga General Bizimana Godefroid batazira Vraiment yari icegera c'umukuru w'igipolisi ngo abe ari we atunganya iby'intambara z'uwo muhari chef d'operation mu Burundi. Isoko ryacu ryatubwiye ko Bizimana Godefroid yahawe ico gikorwa nk'uwuzi u Rwanda neza cane kuko yigeze kuba mu Rwanda ku ntwaro ya Juvenal Habyarimana kandi akaba ari imvukira ya komine Mabayi ihana urubibi n'u Rwanda. Amakuru avuga ko kuva aho Petero Nkurunziza apfiriye ubutegetsi bukaja mu minwe ya General Evariste Ndayishimiye, ayo masezerano y'izo nterahamwe yaciye ahagarara. Abategetsi bose boba mu nzego zitandukanye bari bafise aho bazinanye nazo bazisaba gucinjura ku butaka bw'u Burundi zigasubira muri Kongo. Ku ruhande rwa FDLR babicishije ku wari umuserukizi wayo aha mu Burundi yitwa Nyamusaraba. Baratangaye cyane kumva iyo ngingo y'abategetsi kandi uwo muhari hari abategetsi benshi bari muri CNDD-FDD wahaye amafaranga menshi cyane aharurwa mu mamiliyaridi y'amadolari n'imiganda y'inzahabu itagira igipamu kugira bazokorane mu myaka myinshi iri imbere. Muri FDLR bavuga ko kugira ayo masezerano ahagarare nabo bategetsi bategerezwa gusubiza ibyo bahawe n'uwo muhari. Niho havuye hakoreshwa ingufu mu kubatuza. Abatahunze barafashwe abandi baricwa. FDLR ica irakabika kandi ivuga ko igomba kuzihorera byanze bikunze. Ariyo mpamvu nyine mubona iriko irakora ibitero bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi kandi ikavuga ko nyine igiye kubandanya ariko ibikora. Kandi kibabaje nuko iriko irabikorana n'abategetsi bakomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi ariko badashaka ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, bashaka kwigumira muri systeme y'umuhisi Petero Nkurunziza. Amakuru abandanya avuga ko kuva aho Evariste Ndayishimiye afatiye ingingo yo guhindura ibintu mu gihugu akarahira ko adashobora kuba samuragwa mu mafuti, hari akarwi k'abategetsi bo muri CNDD-FDD baciye batangura kwiga umugambi wo kunaniza ubutegetsi bwiwe mu gutoba ubutunzi. Ibyo byanse bace baja mu byo umutekano. Ku kibazo c'umutekano basanze batoshinga imihari y'abarundi ngo bishoboke niho guca basubira kurondera za nterahamwe zagumanye izina kuko
zirukanywe nabi mu Burundi bikozwe n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Nguko uko interahamwe zagarutse mu Burundi. Kubw'ayo makuru ngo ako karwi k'abategetsi bo muri CNDD-FDD bashaka ko Ndayishimiye aboneka ko yananiwe n'iby'ubutunzi bw'igihugu, hace hiyongera ko iby'umutekano, gutyo iki kiringo kibe ica nyuma mu matora yimirije, baze bashiraho umukuru w'igihugu abandanya iragi rya Nkurunziza ryo kureka abategetsi n'abanyamugambwe bidahire mu bigega by'igihugu nk'abakigwaniye nyine, nk'uko nyine bakunze kuvuga ngo caratuvunye ngo nitwe twacirwaniye. Murakunze kubyumva mu majambo ya Ndikuriyo arongoye umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD. Ku byaraye bivuzwe ko woba ari umuhari wa Red Tabara wateye Igihanga, isoko ryacu ryatubwiye ko atari ubwa mbere uwo muhari wiyitirira ibitero utakoze. Ngo kuwa 20 z'ukwezi kwa 10 2018 ku mutumba wa Nyamitanga uri muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke harabaye ikinamico ya Petero Nkurunziza, ibirindiro by'abasirikare biraterwa, ariko Red Tabara yaciye ibyiyitirira itazi ibyabaye n'ico bigamije. Niko kuko byaraye bibonetse aho izo nterahamwe zarashe umunara w'itumatumanako mu bijanye n'ikirere, indege zicamwo ugaturira imodoka kugira ugabishe bategetsi bawigaramye. None Red Tabara yabyitiriye, aho abarundi benshi baciye bawubona nk'umuhari w'iterabwoba aho guharanira nyine kugira ngo baze mu gihugu barwane n'abagomba kurwana, ahubwo bariko barica abanyagihugu ndetse bakanangiza itunga ry'igihugu. Ngo abayita indongozi z'uwo muhari bakunze gukora ibyo iyo bashaka kwereka abigeze kubafasha mu kubaha amahera ko ataho bagiye bashaka babahe ayandi, ariko mu by'ukuri uwo muhari ntubaho keretse mu matangazo. Uwo mutegetsi soko ryacu wo mu biro bikuru bya gisirikare yaragije avuga ko ako karwi k'abategetsi bariko barashaka gutoba ubuzima bw'igihugu bageze mu guhungabanya umutekano, gashobora gukwega byinshi ku buryo ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bushobora guca bufata ingingo yo gukoresha ingufu mu guhana abo bose bazokwagirwa n'ubwo bugizi bwa nabi, gutyo ubutungane bukibagirwa hagakoreshwa ibihano nk'iby'igihugu kiri mu ntambara. Aha rero ntawo kwibagira ko n'inzirakarengane zibamwo, kuko atamatohoza akorwa mu bihe nk'ibyo, kuko nyine ufashwe wese ahita yicwa undi agapfungwa nabi cane. Ariko umutegetsi nyine akora mu biro bikuru bya gisirikare yatubwiye ko abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye biganje nyine mu bavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, kandi babangamiwe bikomeye na Perezida Evariste Ndayishimiye kuko yugaye amariba yose yavagamo amafaranga yabo bibaga igihugu. Akaba ariyo mpamvu bashaka kumwiciza bakazana uwundi mu perezida azaza kububaha kandi akaza aje kubakoreraho nyine baziha ku nyungu z'igihugu nk'uko babishatse, nyine kwa kundi bakunda kugaragara bavuga ko cabavunye ukagira ngo nibo bonyine bakoreye igihugu, kandi ukagira kwambigira ngo gukorera igihugu ni ukujya kurwana gusa. Ni byinshi bitandukanye biriko biravugwa nga mu gihugu cy'u Burundi, aho amasoko menshi yemeza ko umutekano utifashe neza kandi ko ibintu bigomeza kugenda nabi kurushaho uko iminsi igenda iza, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ntiyiteguriye gutanga imihoho, kandi n'abashaka kumutembagaza ku butegetsi nabo nyine ntibiteguye guheba iyo ngendo mbi bafashe, ahubwo barashaka gukora igishoboka cyose kugira ngo ibyo bahize babigereho, kandi babigereho bitabavunye. Ariyo mpamvu nyine babandanya gukoresha imitwe irwanya ibindi bihugu kugira ngo ize ihungabanye ubutunzi bw'igihugu n'umutekano w'igihugu, kugira ngo abarundi babone ko Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe gutorera inyishu z'ibibazo biri mu gihugu, yaba iby'ubutunzi yaba iby'umutekano, amaze bazamwikureho ku buryo bworoshe cyane, kuko nyine abari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza baravuga ko atakindi kiringo Perezida Evariste Ndayishimiye yabatwarana, bakavuga ko kugira ngo batwarane ikindi kiringo bazakora igishoboka cyose bakamurwanya. Ni byinshi biba biriko biravugwa
avugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi tuba turiko turabatohoreza, turafise abamenyeshamakuru ndetse n'amasoko akomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi aduha amakuru y'ibanga utabasha gusanga ahandi. Niba wifuza kandi ukaba ukunda amakuru n'ibiganiro dushira kuri ino mboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, wowe ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone aka niko karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwambere mu gushikirwa navyo. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije banywanyi bacu.